ubuzima bw'abenegihugu muri iki gisagara cya Bujumbura. Ujejwe rero ubuzima bw'abenegihugu n'ubuzima bwose burya ubujejwe intwaro n'ubujejwe umutekano nibo bategerezwa kumenya ingene umwenegihugu yaraye. Narabasiguriye bihagije ico arico leta mvyeyi, leta nkozi. Burya leta mvyeyi ibonekera yuko ari umuryango, niho ibonekera ko ari leta mvyeyi, abenegihugu bakiyumva mu muryango, hanyuma serugo nuvuga ubujejwe intwaro akaboneka yuko ari nk'umupapa mu muryango. Nuvuga yuko umukuru w'igisagara ca Bujumbura aboneka nk'uko ari we se w'umuryango w'igisagara ca Bujumbura. Musitanteri aboneka yuko ari we se w'umuryango w'ikomine. Chef de zone aboneka ko ari we se w'umuryango w'izone ajejwe. Umukuru wa quartier nawe nyene aboneka nk'uko ari umukuru w'umuryango muri quartier ajejwe, gushika no mu muryango rero serugo. Ico gituma rero ubuzima bw'umwenegihugu bubaraba. Mwebwe ngaha muri intungane, abenegihugu baca baba intungane. Tumaze iminsi turiko turabamenyesha imbonakazoza y'igihugu cy'u Burundi. Tumaze iminsi rero turaba imitego yose tugwamwo ituma Uburundi budashobora gutera imbere. Imitego twaguyemo. Uburundi ni igihugu gitunze cyane, ariko sinzi ko navuga ngo inyatsi canye shetani. Kurya Adamu na Eva shetani yabankiye kuba mu murima wa Edeni ngo bawunezerererwe, niko n'iki gihugu cyacu cyiza cyane gitunze hariho iyindi dayimoni ishaka kutubuza kukibamwo tunezerewe. Rero kugira ngo twihindure duteza kwivyukiranya duhinduke. Iki gihe rero dutangure guhinduka, kibe igihe cy'ihinduka. Ko rikarihinduka kuva aho mu Burundi twemereje yuko abarundi bose bafise uruhare imbere y'Imana, imbere Imana ariyo itugaba twese. Hari ibintu mu Burundi burya bimaze guhinduka, tubona yuko Uburundi bufise imbere heza. Mugabo hariho abarundi bashaka kuguma bifata nka kumwe bifata ca gihe c'ibihe bibi. Ibiki gihe gisaba guhinduka. Ubu rero burahari bwinshi, tumaze iminsi dutohoza turiko turavuga kubera iki igihugu cy'u Burundi kirateye imbere. Ica mbere no kubera indongozi. Nimuze kurondera handi indongozi. Genda mwigi gituma igihugu kidateye imbere, muza gusanga ari indongozi. Uwaduhenze yavuze yuko umurundi wese kugira abeho ateza guhabwa akazi na leta. Gushikaho n'umunyeshuri agiye kwiga yumva ko agiye kurondera passport izomushikana kuri service publique. Avyumvamo ntavuga ngo nzoja gukora iki, muze mwumvirize ni mu mpaho mba ndicaye. Umuntu rero haca haza agatima ko kubaho ku bwenge utarushe. Nico gituma mu Burundi, mu bindi bihugu bakubwira yuko umuntu wa mbere atunze zero paysa. Mugahageze iwacu ngo umuntu wa mbere akenye zero paysa. Kubera iki zero paysa? Kubera hariho umuntu yadukuyemwo ico kintu citwa gukora, naho Imana ikiturema ari yaturemeye gukora. Tuze turategera ibintu bimwe. Imana iremye umuntu wese yamuremanye umutahe. Hajya uvuka Imana yaguteguriye umutahe wawe. Umutahe wawe ni wewe nyene. Ubwenge bwawe n'inkomezi zawe n'umutahe.
ubwa kabiri imana yacira kuremeye ibyo uhingura. Mu bisanzwe iterambere ry'umuntu biva mu guhingura. Abasomye ijambo ry'Imana ni mubisome murabe ingene Imana yari yateguye ingene ibintu bizogenda. Yarabanje irarema ibintu byose bizotuma umuntu yiyepanwisa abaho. Mugabo mubimenye ko atamana yigeze irema inzu, nta mana yaremye imodoka, nta mana yaremye impuzu, nta mana yaremye amahera. Ni ukuvuga umuntu yamuhaye ubwenge n'inkomezi kugira bari waza kubandanya irema. Hagiye ariko babaza ngo irigi n'inkoko cyatanguye. Umuntu atazi icyo yaremewe yicabereyeho kuri iyi si niwe wenyine akiyoberwa. Muguzi ubona abantu bariko baraharira ngo hatanguye irigi, ngo none ngo inkoko yapfuye, ngo none irigi ryo ryavuye. Imana ikirema aremye inkoko, ntigeze irema irigi. Yaremye inkoko mugabe ikategekanya ko inkoko izorondoka. Burya rero Imana yaremye ibyo bintu byose kugira ngo wewe ikiguha ubwenge, niho yavuga ngo yishushanye kuri we, iguha ubwenge kugira ngo uzuce uhingura ubandanya irema, creativity. Hajya ujya mugani w'italenta ntimuze murondere ngo nibiki muja hirya no hino ukamenga hariho abavuga ngo italenta ngo namahera, ngo yaramahera. Italenta ni talent mu Gifaransa. Usomye neza muri Bibiliya azosoma, usomye muri Matayo 25 umurongo wa 15 muzobona ngo eka umwe wese yamuhaye ibikwiranye n'ubushobozi bwiwe. Wewe urashobora kuba ufise impano yo kuzoba pasitori, uwundi agira impano yo kuzocungera umutekano, uwundi impano yo kuba umukomedi, uwundi impano yo kubumba, uwundi impano yo kubaka, uwundi impano yo bijya bikorwa byose ubona. Hanyuma rero abantu bariko barakora bateza gukora mu rutonde, kuko urumva ko umwe wese ariko hariho umufundi ariko akora iki, hariho undi ariko akora kiriya, hariho undi ariko akora kiriya, biteza kuba mu rutonde. Kugira urwo rutonde rubeho rero haba organisation de la société, hakaba ubutegetsi bw'igihugu, hakaba amategeko kugira ntibagongane. Erega ubutegetsi hari n'abanzi ngo ubutegetsi n'abantu. Umuntu ntashobora kuba umutegetsi, ujya umutegetsi ni itegeko. Wewe uri ndongozi uhagarariye itegeko, nuvuga uhagarariye ubutegetsi bw'igihugu. Nkamwe bwe muhagarariye ubutegetsi bw'igihugu muri meri ya Bujumbura. Mugabo si mwebwe. Hariho abaca bigira umutegetsi, c'est la dictature. Itegeko niryo ryonyene rikubwiye ati hagarara uku, uhengamye urafatwa ugahanwa. Ninde hagarariye iryo tegeko? Indongozi niyo ifeza respecter la loi. Nico gituma mwebwe mwitwa les responsables de l'application de la loi. Vous êtes les responsables de l'application de la loi. Ubutegetsi bw'igihugu n'amategeko. Mwebwe indongozi muhagarariye ayo mategeko. Nico gituma kubwira yuko nta kintu na kimwe leta c'est le leviathan. Amategeko nta numwe na umukuru w'igihugu ntarengako, n'umukuru w'igihugu ntarengako. Hana n'abandi basigurira aha mu Burundi umuntu wa mbere adashobora gufatwa ni procureur general de la République. None manda yo isinyirwa nande? Mugabo ni murabe ingene bihindukira nawe agafatwa. Akoze ikosa ucumukura uwo musubira agaca sinyamanda. None bumvise ingene ubutegetsi bw'igihugu bubaho, nta numwe umwe ari hejuru y'amategeko. Nico gituma mutegeza gutegera neza, iyo uhagarariye amategeko uhagarariye urutonde mu gihugu. Mutegera icyo mujeje, uhagarariye ko urutonde rubaho mu gihugu, niyo role ya administration. Hajya DPE sojeje ntwa DPE numuhinga aza gukora araba ingene abantu boshobora kuba kuronka le capacité zo kugira ngo bakore bya bikorwa. Twebwe rero waduhenze yaciye atubwira ati no faut pas travailler la terre,
uzoronka akazi muri leta. Twese duca mu mutwe umenga aradufuse, kuko erega hariho abantu bakunda ijuru, mugabo uvuze yuko urinda gupfa kugira uje mu ijuru aca avuga ngo ndarihevye. Mwese ntimukunda ijuru, muga muranka gupfa, kandi muzi neza yuko kugira uje mu ijuru utegerezwa gupfa. Mugabo rero umuntu arakunda uturyoshe, ntihajya bavuga ngo vyagusa bitera ubwenge buke, ibintu utaruhiye bitera ubwenge buke cyane. Twe mu Burundi nivugira iwacu vyaradufuse mu mutwe gushikaho umuntu wese ategereza ico bita leta rero bakigize nka entreprise productive, kandi bazi neza yuko uburongozi bw'igihugu si entreprise, ni service public. Service public ça ne produit pas. Dutandukanye service public na service productif. Service public c'est l'administration y'ibintu. Nico gituma ubuzi bwa leta buharuye.